Mwiriwe canke gakeye bivanye naho mwese muherereye. Iyi nimbonesha kure Umuvugizi TV, aho dusanzwe duherereye mu gisagara ca Gitega. Iki ni ikiganiro akaranga ku Burundi musanzwe mushikirizwa na jewe nyene Siboniyo Eri. Uno munsi rero nifuza yuko dushobora kuhava tuyaga ibintu vyinshi bijanye n'imico kama, ariko uno munsi mpagararira cane ku ntambo n'imvyino zaranze akaranga ku Burundi kuva kera na rindi. Aho mvuze kuva kera na rindi ni kuva basokuru, kuva Uburundi bucitwa Uburundi. Ego abahinga baravuga rero yuko akaranga ku Burundi, igihugu carico cose gifise akaranga kisangije. Natwebwe rero Imana yaraduhaye iyo mico n'imigenzo yacu yagiye iraturanga, naco gituma ibihugu vyinshi usanga bifise imvyino, intambo bisangije. Natwebwe rero nk'abarundi ndabamenyesha yuko Imana ntiyadusize inyuma, ndetse yaduhaye n'imvyino, intambo nyinshi cane, impano nyinshi cane zitandukanye, kuko hari ibihugu vyinshi usanga bafise mvuge nk'intambo, usanga bafise nk'intambo imwe igihugu cose, ariko twebwe ngerageje gusesangura nasanze dufise intambo zirenga 15. Uno munsi ndaza kubabwiramo nkenke, kindi gihe naho nzobongererako kugira ngo ntimuhave muvyimbirwa. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina, aho rero uno munsi nza kubayagira kuvyerekeye intambo zaranze aho hambere, ariko ndaza gucishamwo ndabashiriremwo n'utuvyino duke duke tw'imigwi ndangakaranga. Ego ndavuga nk'umukenyezi, uruvyino rwiza rwaraye rusohowe n'umugwi ndangakaranga Ihunja. Ndavuga uruvyino umukenyezi nyene, ego bo bakaba bagwise mawe, rwaraye rusohowe n'umugwi ndangakaranga Akiwacu. Enda kugira ngo mbeho muvyeyi nkunda n'ukuri zo kuyaga. Ego murumva rero yuko ari ibintu vyiza cane. Hanyuma rero ndetse n'izindi mvyino muraza kuzibonamwo ariko ziranga umukenyezi. Ego twinjire mu kiganiro nyezina. Uno munsi rero nababwiye ko ndiko nabateguriye ikiganiro kijanye n'intambo zaranze imico n'imigenzo y'igihugu cacu. Mpereye ku ntambo ya mbere ndavuga umudiho. Umudiho rero ushobora kumbaza ati mbega n'umudiho uyuhe? N'umudiho burya ingoma zivuze zatanga umudiho. Izo rero iyo ntambo yatambwa n'abahungu gusa canke abagabo, hakaba ariko bamwe bariko barakokera abandi bazitimba bazivuza ingoma, hanyuma rero ubundi agasasira agatamba. Iyo ntambo rero kenshi bayisanga mu ntara kama ya Kirimiro, ari uno munsi ari intara yagutse ya Gitega. Ego ndavuga intambo y'agasimbo, aho abaragane baca biyumva cane imvukira z'imakamba na hariya za Bururi za Rumonge. Ego ni intambo bigorora cane, bagakoresha umutwe, umugongo n'amaguru, baza barakora hasi amaguru n'amaboko vyose bikora hasi. Ego iyo ni intambo ngo yaranze abaragane ba kera, kandi barayikunda n'ubu baracayishoboye cane. Ndabandanye ndababwira twinshi, nimubanze mukurikire uru ruvyino umukenyezi rwaririmbwe n'umugwi ndangakaranga Ihunja. Ego ubu rero ngire ndababwire intambo yitwa amayaya. Urashobora kumbaza ati mbega amayaya ni intambo yahe? Ni intambo yaranze abarimiro. Burya rero abarimiro burya nasanze aribo batamba ivyino nyinshi cane, intambo nyinshi. Intambo y'abarimiro ngo bayitamba kenshi ku mugoroba iyo bariko barasangira canke bahuriye mu rubanza, kuko igihugu cyane gifise imanza zitandukanye. Ariko mwibuke yuko
zari imanza z'umunezero, kuko imanza z'umubabaro nivyo zaramyeho, ariko nta wikora mu gahogo canke ngo atambe canke ngo avyine mu gihe habuze umuntu canke ari urubanza rw'umubabaro. Ariko mu manza z'umunezero abarundi ngo bamye baryoherwa cane. N'ubu nyene ndabona yuko uwo mugenzo wagumyeho. Reka simbize ku ntambo yitwa igisuru. Ngo ni intambo yatambwa n'abigeme canke abagore, kenshi ngo bayitamba bariko barigina umuryango waronse amahasa. Abantu rero mukunda kuzitamba muze muratandukanya ibintu. Kuko hari aho usanga uriko uratamba intambo ukaba uvogereye intara kama iyi canke iriya hanyu, ku buryo uca usanga uriko urakora ibitabereye. Reka ndababwire rero intambo yaryoheye cane ndiko ndasoma ibi vyandikwa, ni intambo y'ugwedengwe. Ugwedengwe ngo ni intambo yatambwa n'abigeme bageze mu bigero. Kenshi rero ngo iyo bagiye kuvoma bakabona imisore nayo nyene ikirababa gushika mu bigero, ngo abigeme rero ngo baratamba iyo ntambo. Iyo ntambo rero ngo mu kuyitamba bashira ibikiriza imbere. Ivyo rero ngo babigira kugira bereke yuko abasore abigeme bereka abasore yuko bageze mu bariko baregereza ibigero, hama ngo baje ngo iwabo abigeme baze kubasaba. Abakunzi rero b'imico kama murumva yuko aka kantu ndazi si benshi bari bakazi, ariko mugashiye mu mutwe yuko intambo nk'iyo onye n'ubunya ndabona henshi bayivyina bayitamba, ariko nizere yuko bazi insiguro yayo. Reka simbize ku ntambo y'umutsibo. Ni intambo kenshi wakunda gusanga mu ntara kama ya Buyogoma. Intara kama ya Buyogoma yatambwa n'abigeme biyorosha borosha mu nda kugira ngo ejo canke hirya y'ejo abasore baje kubasaba baze basanga abigeme bo muri iyo ntara ngo boroshe cane mu nda. Kuko ni intambo bariko baratamba barahiba, bagahiba neza bakorosha mu nda hakazunguruka. Abigeme bazi iyo ntambo ndumva nibumva iki kiganiro baca bumva yuko ivyo navuze ari vyo. Reka dusimbize ku ntambo yitwa akanyarusizi. Akanyarusizi ni intambo yatambwa hirya mu Cibitoki, cane cane abegereye mu kiyaya ca Rusizi. Ni intambo yatambwa n'abarovyi ngo iyo bakenshi bavuye kuroba, ngo hariho ifi nkeya botsa bari impande y'uruzi. Abegereye hariya barazi yuko n'uburobe kenshi baburiyo canke umutsima w'imyumbati. Ngo rero bahaze baca batamba iyo ntambo. Ni intambo bagorora amaboko bagatera umutwe imbere, bakerekana yuko bariko baragira amazi batera umukuba bawegeza inyuma kugira ngo bashobore. Ni intambo nyene yaranga abarovyi namwe murayumva. Reka tuje ku ntambo yitwa ihunja. Ariko iyi ntambo yitwa ihunja, reka mu kuyibumvisha mubanze mwumvirize, murongere munaraba amasanamu y'iyi mvyino y'uru ruvyino rw'umugwi ndangakaranga. Yari nababwira ubwa mbere ariyo mawe. Uruvyino rwiza, iyi misore n'izi nkumi baragwanditse neza bashimira mawe. Twese ngahanyi turafise abo dukomokako ba mawe na dawe, ariko bo bashimye gushira imbere gushimira mawe kuko ari vyo nyene biyumviriye. Tugiye rero kuri iyo ntambo rero, iyo ntambo y'ihunja ni intambo ifise isano n'intambo yitwa intambo yitwa ihunja ikaba ifisataniye isano n'intambo yitwa umusambi. Yari intambo biyorosha cane mu kugorora izosi basimba hejuru. Ati rero iyo ntambo bayitamba bisunze ijya nyoni yitwa umusambi. Ndavuga rero intambo yitwa ikidagagizo. Iyo ntambo kenshi wayisanga mu ntara kama y'Imbo.
intara kama y'Imbo ndetse na nyene twasanze ifise intambo nyinshi cyane, ariko no munsi ndiko ndavuga ikidagagizo yari intambo bakunda gutamba bahonyoye hejuru ku biti, bakaza baradagagiza buke buke basimba buke buke. Rero yari intambo nziza cyane yaranze cyane cyane ngo yakunda gutambwa cyane muri Bujumbura kenshi twise rirari. Ego murumva rero yuko ari ibintu vyiza. Aha rero reka nsimbize ku ntambo yitwa umuyebe, yari intambo nayo nyene yava mu ntara kama y'Imbo cyane cyane mu ntara y'ubu basanze bitwa Rumonge. Ego ni intambo basimba hejuru ngo baza barakuma ivyo bita ubuyonga. Rero ni intambo cyane yatambwa n'abahungu, ariko ngo nabigeme baba bashoboye barashobora kuyitamba. Ego intambo yitwa igihambwe ni intambo itambwa cyane nabo mu ntara kama ya Bututsi, ariyo ntara y'ubunya ya Bururi. Ego ikabiri mu ntara yagutse ya Burunga. Ego ni intambo kenshi bakunda gutamba cyane cyane abungere. Be ni intambo yitwa amaka. Izo rero ni intambo nyinshi zagiye ziraranga aho hambere. Reka rero simbire mu ntara kama ya Kumoso, hahandi hava intambo y'ugwedengwe. Reka nongere mvuge yuko hajya ni muri ya ntara kama ngo harava ni intambo yitwa ihuruma. Intambo rero yitwa ihuruma ni intambo abagabo bakimbagiza amaguru hasi, emwe bakumva nyene umudiho mwiza cyane w'amaguru. Ni intambo rero yakunda kubera cyane abagabo. Iyo uriko urayiraba uca wibaza ko baba bariko barabandwa, ariko ihibambewe suko bimeze, suko bimeze. Ni intambo abagabo abasore bakunda cyane gutamba bahaze akagwa. Abamuso hariya baca bavyumva yuko batanguye kuririmba ngo yendewe baca bumva yuko ivyo ntariko ndaswaganya. Ego aha rero ndabandanya ndababwira yuko intambo z'igihugu cacu ciza cy'u Burundi zari nyinshi cyane, nababwiye ko zashika 15 canke zikanarenga. Ego aha rero ndababwira nk'intambo yitwa ubusambira. Intambo yitwa umusambira ni intambo yakunda gutambwa n'abantu n'abarundi benshi cyane. Ego hama cyane cyane yakunda gutambwa n'abahungu kuko ni intambo isaba inguvu nyinshi cyane. Intambo isaba inguvu nyinshi cyane, ndavuga nk'imisore nk'ubunya niho boyishobora. Ego hanyuma rero nkababwira n'intambo yitwa igishakamba. Intambo yitwa igishakamba ni intambo yaranze abigeme bakunda gutamba cyane cyane mu ntara kama ya Bugesera. Ndavuga intara kama ya Bugesera aho benshi bacatangura kumva intara y'ubu twita Kirundo. Ego intara twita Kirundo ikaba isanzwe ubu iri muri Butanyerera. Butanyerera yagutse. Intambo y'igishakamba ni intambo yaranzwe n'abigeme cyane cyane igomba kugenda dusanzwe tuyisangiye n'abanyarwanda kuko intara ya Kirundo isanzwe ifatanye n'igihugu cy'u Rwanda. Rero mukaba musanzwe muzi yuko intara kama ya Bugesera isanzwe iri no mu Rwanda nyene. Ego ni hahandi abakobwa baduza amaboko bagahiba bahiba neza bavuna ihunja nkuko benshi mumaze kubibona, ndetse bakavyina neza cyane. Novuga yuko bari mu bantu ba mbere bavyina, aho nca nabibutsa nk'abantu basanzwe bakunda kumviriza imvyino z'abavyeyi baho basanzwe bari bahurikiye mu mugwi ndangakaranga Lac aux Oiseaux. Yo rero intambo y'igishakamba ndetse narabonye yuko abubu nabo nyene basiga bayijukiye cyane kuko irabereye, isanzwe ikundwa cyane n'abigeme ndetse n'abavyeyi bakuze. Kuko twe benshi twakuze tuzumva abanyogokuru bacu basituvyinira cyane cyane nk'abantu bava mu ntara kama ya Buyogoma. Ego dusimbize ku ntambo y'intore. Intambo y'intore ni intambo cyane cyane iva ku basoda, ku basoda bari bacunze umwami kera.
intore bari abasoda, bari ingabo z'umwami. Iyo rero ngo bavuye ngo kugwana hamwe, bagwana n'abaje batera igihugu cacu, kuko murasanzwe muzi yuko igihugu camanye ingabo kuva kera na rindi. Ndavuga nk'abadasigana, intore n'abandi bagiye baracungera igihugu, abo bose rero bagiye bararinda igihugu. Intore rero ngo iyo bavuye kugwana bagatsinda, barashika ibwami bagatanga amakuru. Bamaze gutanga amakuru rero ubwami yaranezerwa, hama bakamutambira za ntore. Abarundi benshi murazi ivyabaye mu Kirundo, ni naho rero intore rero bahejeje gutsinda abari babateye barazitamvye. Ego ashi biraryoha nyene, kuko urumva yuko iyo utsinze nawe uraryoherwa nyene, kuko urumva yuko igihugu ntibaba bakikwatse, ntubaye umunyagano. Ego uno munsi rero nkuko nabibamenyesheje, nababwiye yuko muzakurikira n'imbyino nyinshi cyane ziyaga kubijanye n'umukenyezi. Ego no munsi twazibatororokanije rero muraza kuzikurikirana. Abakenyezi na twebwe ku Muvugizi TV Burundi ntitwabibagiye, turazi ico mwatumariye, turazi yuko muri abavyeyi bacu mwadushikanye aho tugeze. Rero mubandanye muza kuryoherwa n'iki kiganiro, ndetse inyuma ya kamera hari umuhinga ariwe Ashrafu. Ibintu byose ndazi yuko muza kuryoherwa n'iki kiganiro. Ndabibutsa yuko uyoro Muvugizi TV, iki kiganiro cari akaranga ku Burundi, muzoza murashikirizwa na jewe Siboniyo. Umuntu wese taragira sabone, taragira subscribe kuri Mbonesha Kure, simbira ko uzoza uradukurikirana, wiyibutsa imico n'imigenzo cy'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Hewe ndakwibutsa yuko ubutaye akaranga burya abatayibanga. Murakoze.